kwezi k'umunani mu mwaka w'ibihumbi bibiri, twavuga yuko burya ari umwaka udasanzwe mu buzima bw'abarundi no mu buzima bw'igihugu. Ni itariki idasanzwe, nubwo bamwe baba bashaka kwipfukira bagira gute, iyo ni itariki idasanzwe kandi itazibagirana. Uti gute? Ubwa mbere ho burya ibihugu vya Afrika ni ibihugu byari byarazingamitswe, n'ubu kizingamitswe n'intambara nyinshi, bamwabyumvise intambara, kandi ibizingamika mu iterambere, impunzi abantu bakicana ibihumbi n'ibihumbi, ubukene bukira, no mu bituma Afrika izingama ivyo birimo. Uburundi rero ntibwasigaye inyuma, buri mu bihugu byazingamitswe cyane n'intambara kuva bukironka intaye yo kwikukira. Mu bintu byatumye igihugu cy'uburundi gizingama mu vy'iterambere n'ivyo birimo. Ehera 62 tukironka kwikukira, tukironka kwikukira, umuganwa utari umugani dovuga wasore yaharaniye intaye kwikukira yaciye agandagurwa, hacaraba crise yo kumusubirira, mu kuvuga isubirwa giye kuva 62 gushika 66 ku ntwaro ya cami ico gihe, kubera Uburundi bari gucikukira experience itaraba nini mu batwara amareta yahindagurika ku mwanya, muhora mu byo bita ngo Monrovia na Casablanca. Mu 65 umushiranganje wa mbere aricwa, muharaba amatora 65 nyene, hama ikirimba c'umwami kirategwa, igihe kijya kirimba c'umwami kirategwa hajya nyene, haraduka ubwicanyi fatiye ku ntara, bambifatiye ku moko. Mu 69 birasubira, mu 71 hari izindi crise, mu 72 inganda ziratikira, ubwirwa arabisubiramwo, inganda ziratikira, abantu barahunga iki. Mu 88 inganda zirasubira gutikira, mu 91 birasubira na rimwe, kandundura kuva 93 gushika mu 2005. Tuvuga yuko ati hoho ibara ryari ryaraguye, gushika mu 2005 ibara ryari ryaraguye mu myaka irenga 10, ndetse no mu 2015 birasa n'ibisubira ari zamutse kwakuye, cyangwa rero umwanya ubugata. Ariko rero ico gihe itariki igitwami igihe abantu basena amasezerano yarusha abantu biruhukije, nuko hari haheje kubona intumbero y'ingene abarundi bosubira kubana bagasangira igihugu atari kubararyana. Byari byarananiranye, wari umugani, abantu bose ari batahura ingene bizoshoboka. Kumbure hari abakiri bato muri benshi muri mwebwe canke ico gihe bari bakiri bato cyane, muga abantu bari bisumbuye ico gihe. Twe twari baza tuti none Uburundi buzotinda w'igihugu gute, abantu bashobora kwita ko bagisangiye. Byari biteye ako ico gihe mbere hari cyo bita risque, abantu bavuga risque de la somalisation y'u Burundi. Ngiryo somali muramumva igihugu ingene cyabaye cyatataguritse, abantu bose banati Uburundi hatagize igikogwa bumera nka Somali. Somalisation igihugu yari risque. Hanyuma rero abarundi rero barajabanye politike nyene kubico gihe no bategeza kuja imbere, baragenda rero yarusha kunguza makungu n'abafasha kugira ku mediation, kumvikana barabagabo b'injyamunyu badasanzwe, ko baravuga ati ingorane ziri mu Burundi n'inyazi mu Burundi sizo guha uwari we wese. Bazihaye ubwa mbere mwari Julius Nyerere, aratwara Tanzania, aratangura yibuka, aca yitaba Imana bitarahera. Barara bati none uyu yosubirirwa nani? Bati ntawe atari umukambwe Nelson Mandela yubashwe ku isi. Urya Nelson Mandela yari nka monima, yari umuntu adasanzwe. Ati niyo ushaka kuza kukanya barundi bakumvikana. Araheza arabija ko rero baricara rero bavuga ati none baraje habanza kora tuti none abarundi burya bapfiki. Baricara babira bati uyikintu abarundi bapfa. Base bati konfli mu Burundi, basanze ari konfli ya politiki, ni injyane za politiki mwazibonekereza mu moko, mu ntara, mu miryango. Mu Gifaransa bavuga ati conflit politique avec des manifestations ethniques régionales
eclanique bati bigaciba kwikumirana mu by'intwaro utubahiriza gataya kazi na muntu intwaro z'igikenye dictature ta demokrasi amahonyabwoko kwigumiza ku butegetsi ku nguvu kabugumako ugatera ubukene mu bandi ubutuzi bw'ukabwigungirako ukamenga abandi ntibari mu gihugu basanze Abarundi ari byo bizana intandaro mu gihugu ndabisubire mu basanze ari gukumirana mu by'intwaro kutubahiriza agataya kazi na muntu intwaro y'igikenye ta demokrasi amahonyabwoko kwigumiza ku butegetsi ugaca wigungira ko ubutunzi bw'igihugu ubutunzi bwa politique le pouvoir politique économique ukagunga abandi baca basanga ibyo nivyo nyina y'amayazana niyo natende konfli Burundi baca baroga ati none tubigenze gute ayo masezerano aje mwiki cyaroga ati ayo masezerano yicoja moniki ati usangira ubutegetsi tugikore mu nzira barakunda kuvuga ngo namagabura nyama ngo ntiyari amagabura nyama gusangira ubutegetsi twari kumvisha Abarundi bose ko atandwanzi zosubira gukumigwa mu butegetsi nibijya mu byatinze bija mu ma équilibre constitutionnel hamwe mu Burundi avuga ati aho ndi sinzigera kumigwa mu butegetsi bw'igihugu icyo cyari kibi gikomeye cyane kandi nuzoshaka kubikora ntazoronka benera kuba abantu turabantu baravuga ati abantu n'abantu ashaka kuza n'umutegetsi w'icyaduka agashaka kugira ivyo yigira ati bishire mu masezerano bije ngibwizwa shingiro kandi uzoza yizanisha ivyo yizanisha ikigira kabiri bati umutekano kuri bose igisoda gishobora gukingira bose cyazobaramwo ubwoko burubu senkani mu nzego z'umutekano z'igipolisi n'ibijanye na renseignement ibi service nazo de la kugira zibe inzego professionnel zidakorera intwaro zikorera igihugu zidakorera intwaro professionnalisation des services de sécurité l'armée la police et les services nationaux de renseignement cyari kintu gikomeye cyane hamwe inzego z'umutekano mu ngo zikorera intwaro bwoko cyangwa umugambwe zibi inzego z'igihugu kabisa ati intwaro rusange garuke abantu batogwa amatora garuke kugira bihayurire hategeza ku bice bita transparence electorale batora muri transparence ishoboka kwibe by'amatora canye kutayakoresha mu muco vyari ibintu avuga tuti ibi niyo nyina y'amayazana ati kuko abantu bashaka gumiza ku butegetsi kubera amakudeta canye bagigumiza ku butegetsi mu matora atunganijwe nabi nibishora kuzana akarambaraye n'intwari berero kurwanya ibiturire haya umva ngo zianze kuzogwanya uturi zashingwa byo byavuga mu yarusha ibi bya ombudsman byose byaje bavuga ugwego uzarara ko atagate yakazira mu gahungabana atabantu barenganya abantu muri administration ati na za zisubire zikore ibyo agate yakazina mu bati izamungura ry'ubutunzi bw'igihugu kuko ubukene buri mu gihugu murazi ko basangiye ubusa bitaniki bitana ibisambo ati izi impunzi ari impunzi abarapatriye basubira ronkengere babaho ubutunzi bw'usubire cooperation garuke uburundi n'igihugu gikenye cyane cyagiye mu ntambara kitarosama kunwa gifashe nikizovayo twarabikoze turabitakanyanga tanuse amakundu turakubikurayo niho rero bazana cyangwa aba déplacer dogere arenteliere murabize mu gihugu byari ibintu byaje gutyo tubona mbwa dusanga haro n'abantu bamaze imyaka 30 n'indi babisabwe n'abantu mbwa bavukiye muri izo kande déplacer n'ababara patriero bazo yose parapara ngene basubira kuronka ubuzima yuko asubira kuja kwiterambere ubukene uve mu gihugu gwanya ubukene arundi bamererwe neza beho neza hagacaho na reconciliation nationale ako kazi tukaje gute ico baca bita justice de transition justice transitionnelle justice transitionnelle itandukanye ko n'izindi ni justice ba special bakaba abantu baricaniye wakizande paro kwagirizanya ni mwebwe ni mwatanguye ni murabere ingene aba verite ukuri kumenyekane abantu basaba imbabazi ababikoze bagira imbabazi
hanyuma justice irengane dutangura ibishasha nimba dasije babaza bashora guharwa haze n'umugwi mpuzamakungu waruze gutohoza kwera abarundi bamenyere kwagirizanya haze rero n'imigwi mpuzamakungu iri net byo gutohoza ko kahise ngene kagenze n'abana bazovuka bazamenye bati akahise ko Burundi kameze gute kandi kwa kazwi kemewe hamara murasubiza hamwe rero ibi vy'amahonya bwo kuvirirwa bikavuga bikaringana hagacaba no gushiga umunsi umwe tuzibukira ko abahitanywe n'ivyo biza bose ntagira abantu bagenda mu bwoko bakuja kwibuka abandi kwibuka boya umunsi umwe monima imwe tuzibukira ko abarundi babuzwe mu ntambara zose zagiye ziraba mugabo umva bwari ko Burundi bushasha buvutse ni naho rero n'imigwi itari yagiye muri ivyo biganiro bacabya tuti ni musinyira amasezerano no guhagarika intambara mugabo mucamo izayo masezerano acaja mu makoro y'Arusha bose baca bemera amakoro y'Arusha kica kibi gitabo kimwe c'amakoro d'Arusha nayo guhagarika intambara Burundi buzogira ko na SNL yaje na FNL yaje mu nyuma y'agatogwasa yashikiyemwe ati hagarika intambara na leta mwese mugengwa n'amasezerano y'Arusha n'abashashira kwigikwa igihugu kiti uburebye intambara biraheze tuje mu iterambere mugabo uravye ubu bilan kwagusangira ubutegetsi kuro gutera gusubira inyuma umengo hasura garuke bimwe vy'umugambwe umwe mbere na yama equilibre constitutionnel kumva tamwe kuvuga ngo sanata zosubira gukenegwa umutekano inzego z'umutekano zarashinzwe mugabo harabaguma shaka kuzikoreshwa mengo niz'umugambwe niz'ubutegetsi gusa nico gitumase kuba n'ibintu bimwe vy'impunzi bana ya makrize yagiye araba ivy'intwaro rusangi twasubira mu mugambwe ivy'amatora byasubiye kuba ikibazo transparence electorale sagaseseshwa rumuri biheruka ibijanye no kurwanya igiturire n'intwaro ibereye ibyo bimwe twakozera ko kwigarurira ubutunzi bw'igihugu uho bisigaye vyemangwa ku mugaragaro ko vyagarutse kimangwa n'ababijejwe nyene yaje se transitionnere n'ubu ntivyabaye ntivyaheze urumva ko n'ubu muramwumva amatariki ko abarundi bagashaka kuyahimbaza bamwe kwabo twasubiye muri bimwe vya kera ukuri mu Burundi ni kwigeze kuja habona neza ngo abantu ba Burundi bagusangire bamwe umugugiye waravugiye abandi bakavuga ukuri kwabo n'ubu nta histoire abarundi bo kwigishwa abana ngo ibintu mu Burundi byagenze gutya biracari ibintu mengo birahishije ibijanye n'iterambere ninge n'abarundi babayeho na bwa bukene ntawo kwirwa arabivuga bijuravye impact y'ibituvuze ku by'ubutunzi ukaraba mu 62 gusha 66 ubutunzi ntibyiyongera habaye icyo bita stagnation mu 72 bavuga ko PIB yasubiye inyuma 6%, yasubiye umwimbo mu gihugu asubiye inyuma 6% kubera ingwano yabaye mu 93 gushika mu 2005 ni naho ubukene bwavuye ku 35% kwijana uja ku 67 gushika muri 2005 kuva mu 93 gushika mu 2005 ubukene bwigwije na kabiri abarundi bakenye mu 93 mu gihugu bari 35 kwijana kandi wibutse nyine abantu bari babayeho ingene twari tubayeho imbere ya 93 naje ndiko nasubira inyuma kabone ingene ubuzima mu gihugu bari bumeze ucubibona ugacuraba ubu 2005 yari 67 kwijana muga mu 2005 ari 67 kwijana ubu ho mu 2025 todo poverty geze hafi 75 kwijana muri ya mwaka yini 20
hako ubukene butera zosubira kuri ya 35% ahubwo tuvyemange. Todo croissance barondera kuyongera ku 10% n'ibiharo bikoresha mu by'ubutunzi mugabo ntivyarenze 4%. Urumva harateguwe amadokima ngo CSRP vision ngo PND vision 2025 ngo ya programme national de lutte contre la pauvreté chaque programme national de développement PNB plan national de développement byose urabona ntaco byamariye mu bisa ntaco byamariye igihugu uravye resultat. Ubu rero pe urabona yuko igihugu kiriye puize David nk'igifise ibyo cinza biragoye ibitoro ibiciro 40% amashiramwe yasubiye inyuma ya leta amabara kugira ya kera kugira shoye no gusubirwamwo ibyo dushorera hanze amakawa amamine byose urabona ko ari ibintu byabaye umuti. None ibijanye n'indero intirasaniteri isubira inyuma kwa tuti none turajaye ubundi abantu mbadone turajaye cyo ni kibazo umuntu abantu bose ariko bari ubu turajahe kwiko bitagashi sinzi mugaje twosaba nuko kameme ibi bintu byo gusubiza hamwe kw'abarundi kwibuka ibintu byari masezerano bibumvikanye kugira igihugu gitera imbere byugarukwako uya masezerano yararuhije igihugu kandi kugira aboneke byaciye kure. Ikindi nuko baba ari ku butegetsi tubibutse neza hagira uduhinyuza nta muntu yafashe igihugu ku nguvu mu Burundi, nta muntu yaje ngo ndafise iguvu ndafashe igihugu. Ubutegetsi bwose bahari c'est le produit d'un dialogue profond sincere mbe n'amakunga agiye ntagira uyitira rero ngo jewe ngo naragize inguvu extraordinaire ndafata igihugu. Ijya somalisation batinya kwari uko umutekano ubura mu gihugu mugabo n'abari mu kiroberi badashobora gufata ni santimetero y'umutumba ngo bashire n'umutegetsi. Ari byari ibintu icuro ni cibukwe. Aya masezerano yarusha yabaye tremplin kugira ni intwari hari uno munsi igaruki ni kiraro ko byagenze. Uya nigare bari nk'intware n'incira mbwa n'intware n'inciraho haduka umuriro inzoka kubera iri mu ishamba ishobora umuriro havuye iturira ukizingira ku nkware ati ngurukana unkure muri iri shamba. Inkware gatega izosi inzoka ikajako inkware kayikura mu ishamba kayikiza hara igeze aho hantu ya nzoka yancira gaci ikamye inkware ngo urenge ndakunike wewe ndagukwiye mu muriro ndagushikanya hano nugira unike. Naya masezerano nico kimumva intambara ziraheze haragarutse demokrasi ubutegetsi baraburetse n'ivyiza mbwa ntibyo cyabyibagira ingene vyaje ntawo cavyibagira kame kandi ntawo cavyibagira ko bice bihaguriswa kuzana wa mutima wo gushaka kwigungira ivy'igihugu wumva ngo ni gwawe wenyene kandi yongese izotugeza habi ibandanije. Kigira kabiri bahagarike guhenda urwaruka gushaka kurusubiza mu nzira z'amoko cyangwa atabyo ruzi rutabonye barundi bagakurira mu gihugu. Abarundi bari bacizira ingene igihugu cyo twagwa neza n'amasezerano meza mugabandi ubu bagashaka kubasubiza mu kabo mu njyane zakaboze zagahiti. Abanyepolitiki bari vyumviro bashikiriza guhangana na deficit igihe z'ubukene no guteza imbere igihugu bagashaka guhisha
ubube gitomwe bwo gusahura iyo waba arimo canke nibiki bagashasha kuzana ugwaruka ngo basubira gwigishe ngo muraraba neza nk'amacakubiri ngo bari yaniyo bicanke nibandi ugwaruka inzira y'amacakubiri n'uruseze kandi inzira zari zaraciwe haragezaho bahangana n'ibibazo bibaraba ubumenyi indero guhanwa n'abanyarwanda rw'ibindi bihugu nakuruzingamika mu bintu bidashika. Hanyuma ikindi twibuke rero yuko igihugu cyategeza kuba ari cyacu, ntawe cavunye gusumba uwundi, abandi bose cyarabakomerekeje. Tumenye ro twagikuye kugira igihugu tukifate gutya ndakamaramaza tuzi ngende cyaruhi cyaturije twagikuye. Igihugu yo cavuye mugabo myaka 200 nta bataje mugabo twatukigeje cyane. Je nibaza yuko twari dukwiye kwicara tukiyumvira abandi bavuye mu ntambara ibihugu arabi transform kagira ko ni sino kwiga navuga ni experience ibihugu ahari bavuye mu ntambara barirati umwanya twataye. Hama twibukize turahaniteka je numuntu ndavuga ati nk'abantu nk'abamandira kubona atani barabara bitirira ngaha makungu sivanga makungu nk'amandira kugira agire pression ko ni darita dico gihe zari zikomeye kugira umuntu ayigira ko pression muri dialogue bakaja kuti vyari ibintu byorusha no kuvyibuka parce que seules les actions de Robert ne pouvaient pas faire réfléchir au gouvernement à dialoguer. Faire la pression de la communauté internationale dans la médiation qui a amandé. Nous voyons que les actions ibikorwa by'abagwana byonyine byari gushobora gukomvenka leta yuko ijya mu biganiro byakunda. Numva rero cyo igihugu cavuye bora kuravye intwaro usange aho bigeze ubu byo gusa gutegetsi ngindi kuragenda by'ibitwe ibyo twari duhitiyemo sinzi ko ni Imana ituravye sinzi ngene tubona